nta mpamvu yo kugira ubwoba kubera ko amajambo nkubwira ntabwo nyabwira uwo ari we wese. Je ntabwo ndi abakobwa b'indyarya bakunda abantu barenze 4 cyangwa 5. Je namaze gutahura igikomere cy'umutima icyo ari cyo, niyo mpamvu nokwirirwa ndakubabaza. Yaba nari mfise uyundi sinari kwirirwa ndaguha inyishu, nari kuguha inyishu itandukanye n'icyo naguhaye. Bebe ndakubwira ukuri, nubwo noba mpumirije ndakubona mu ndoto zanje muri selfie waramaze kwiyarogiza. Ndagukundira uri umukobwa mwiza, umukobwa afise indero, umukobwa azi kuganira, umukobwa mbona ugikundira ashobora kugira ishurwe ryo mu rugo rwanyu. Bebe reko namba cyati niki no ndagutegurira muri kazoza, ariko ivyo ndagutegurira byo ni byiza kurusha ibyo woba wiyumvira. Sindi Imana kandi sindi umumarayika, ariko ibigaragara mu mutima wanje, ibyifuzo byanje bishobojwe n'Imana, ndifuza gushyira mu rugo rwanje tukazobana iherezo ryanje ryose ryo kuri ino si, tukubaka undi muryango, dutangure turi babiri ariko tuzokwire 5. Nicyo cyifuzo kandi niko kazoza nifuza kanje nawe. Numvashe umugani mu Burundi ngo amagara y'umukunzi yabona nk'amaribori. Rero uko nabandi kose isiri ko bambwira ngo ndabereye Resambla guhimiza bene. Siba nkiri ko ndagutongoza mu minsi. Nabikoze kuva kera, muri miza vyumve muniza kuri miza.